les pionniers baratanze sacrifice, ariko abariko baraza uyu munsi bashaka gukorokera mu munyenga, urumva bumva umenga bashika bidoga nk'abandi bose comme si urumva hari amadeni nabo bafitiwe urumva batiteguye kuriha ikiguzi. Jewe numva vraiment ndi convaincu ko icokogwa muri uyu mwanya umuntu wese a believing yuko iki kintu aragihamagariwe kandi iki kintu kirafise ikiguzi gifatanye naco, ni question y'umwanya. Nashimye cyane akarorero Michel yavuze umunara w'Ibabeli. Urabona ubu turi mu bintu ngo uwuguruye iwe buba bukeye, sivyo? Uwuguruye iwe burakeye. Jewe ko ntariko ndastragolinga nka Jeremy, ntariko ndastragolinga nka Didier, ntacu. Hanyuma twavuga ngo ebana guys, duhure bagabo, duhure nimba ari document dutwandika, nimba ari projet dupanga, nimba ari giki, dushire hamwe imitwe turabe ko twokogorora, hanyuma dutegure na generation ikurikira nibazo bisange muri ibi bintu turimo. Je mfise umwana wa 9 ans ubu n'umubatteur, urumva sinzi wakivuze nga n'umubatteur. Est-ce que ategezwa kuba kwisanga mu buzima, kuko mu myaka nk'itandatu azoba ari kuri stage, urumva ari sollicité ku ma stage, none azo kwisanga. Siniko ndavuga ama stage yo hanze gusa, je ndifuza ngo byo birashoboka. Papa we yaramuciriye inzira, arashobora gucomoka, arashobora kumugirira ama contact, ariko ivyo sivyo je ndiko ndavuga, kuko je ndashobora guproteger famille yanje, urumva nuguri wanje ukaba bukeye. Ariko jewe nimba ndi muri iki gihugu si uwo mutima Imana yampaye, ahandi ho banara yanyaze vraiment, nimuba mumbona ngaha, ariko ndi ngaha kubera ko nizera ko icyo Imana yavuze kuri iki gihugu cyacu biciye muri uti y'umuziki kirashoboka, kandi ndi umwe mu bategerezwa kujuwa iyo role.